mukuru wanje DJ Paulin ndamuhaye indwi imwe abe yansubirije ku indirimbo yanje ubuzima bubandanye urubanza rwaraciwe. DJ Paulin muri iyo dossier njewe sindimo sinumva impamvu ugenda ugira ibiganiro uvuga ko njewe ntarezwe umbabarire cyane ntusure kunshafuriza izina nta munsi numwe ndakuburira indero nta munsi numwe njewe ndaza ngo ndakubwire nabi rero habemwo kubahana cyo kuvugana byo ko ntarezwe urashobora gufata umwanya ukarera bawe kugira nibaze bamere nkatwe tutarezwe. Jenny je namandi ko ndabaza abantu vous êtes au courant de rien ni muzi ngene vyagenze naraberetse ama preuve ngene vyagenze kuri YouTube yanje indirimbo iriko kuva le 23 décembre 2023 ijya ndirimbo nari narashize en standby hari asigaye gusa yuko twumvikana cyenda yi balance sivyo ivyo vyose ngira ngo mwarabibonye numvirije ejo nabonye yuko nta numwe yigeze yumviriza kiganiro cya Simbizi yakoze nze umukubito yagiranye na Gael ndabasavye muze kugenda kucyumviriza kugira ngo muronke umuco wose. Je nta ma interview nkigira nta biganiro nkigira nta bihevye Chris MB twarahagaritse contrat juste kubera ubwo bujyaje bw'abartiste ivyo nakoze Imana nibizo binshimira izo binshimira nta mu artiste numwe ndindire kwashimira jewe sivyo donc nizere yuko ndi clair abo biciye benshi ivyo bintu vy'imiziki nta mahera vyahora binyinjiriza je nifitiye boîte zanje zinyinjiriza amahera yanje ijya miziki yabo nta mahera nataruje yahora yinjiriza donc sur ce biciye benshi abo nahora mfasha kuko nubu tous les mardis muzobaze imbere ya biro yanje abahuzi y'abartiste ubunye nta numwe nabwiye n'abasiti sinkeneye kubona umuntu numwe imbere ya biro yanje urumva ine ko ari ya Double J muravuga ngo ndayimusubize nimba ari gwiwe kubera ikatayisubizako akaba ari gwiwe kubera ikatayisubizako nabonye muko muramuvugira cyane gose mwese muri benshi mumuvugira kubera ikatayisubizako nimba ari gwiwe umwana nkujya ashobora kukuma ultimatum jewe nkande. Mukuru wanje DJ Paulin ndamuhaye indwi imwe abe yansubirije ku indirimbo yanje ubuzima bubandanye urubanza rwaraciwe. Umwana ikirobezo nkanuzenya umwana wo mwibarabara nka Kiriku ashaka kugenda gufagira video akantu kajewe nkande. DJ Paulin muri iyo dossier njewe sindimo sinumva impamvu ugenda ugira ibiganiro uvuga ko njewe ntarezwe umbabarire cyane ntusure kunshafuriza izina nta munsi numwe ndakuburira indero nta munsi numwe njewe ndaza ngo ndakubwire nabi rero habemwo kubahana cyo kuvugana byo ko ntarezwe urashobora gufata umwanya ukarera bawe kugira nibaze bamere nkatwe tutarezwe. Kare numvise ngo aparama bariko baravugira indirimbo na Bface ngo yo kuntuka sivyo umuntu uze nyuma avoka wanje ewe arasamye ameze nka crocodile arabarindiriye nijo tumubona tana interview nta nakimwe nigeze mvuga jewe sivyo mugabo quand c'est trop je mfise 45 ans sivyo fise abana babaruta bajya bose jewe singiye gukwegana n'abajya abana ndafise ndozenya abanserukira ncage naravuze yuko nzokwitwarira ndavuga ni bakame bababarire bareke sivyo ntibazi ivyo barimo mugabo urabona ko abibandanije kandi none ibe Bface ibe ba Double J nta success nimwe bagifise uzora rero ati bajya abantu bose bashaka kugendera bashaka kumenyekana bose bacabavuga izina ryanje kuri video pornozenya markanga mu Burundi iyo umuntu abonye ko career yiwe iri kiragwa akwera bazi yuko jewe bashobora kungendera ku mutwe nkuko bamaze bahora babigira sivyo bacha bitwaza izina ryanje uravyumva MB data il a osé faire interview achavuga ngo bantu bamenye jewe ngo kubera we uravyumva donc c'est pour yabivuze nka inane abona ko atanakimwe atanumwe akimwumva atanumwe uno munsi nta gitaramo na kimwe kiriko kiraba uravyumva nari nabahaye visibility yo kubazana muri ville bakagira ibitaramo muri ville uno munsi bazikorera hehe hariya mu Kamenge kuri Gera Plaza sivyo ndarindiriwe wundi umuntu azoza ngaha anye asubira abagirire ama concert ari kuri standing jewe nagira ngaha
ngaho muri iki gisagara sivyo none n'amakonseri aciye ahagarika nahagarika gukora concert oya hanyuma anabahembe amahera